Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Nakabara amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata hirya no hino mu gihugu harimo nka politiki, ubutungane, agataya kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa ijya nino. Ndabaye kaze rero murano makuru bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye muri mu ntara zitanu zigize igihugu c'u Burundi abari mu bisagara bitandukanye abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi. Mu misi iheze nibwo wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2022 Alenge Bunyoni yarekuwe. Zimwe muri dosiye agomba kunuma kuva gisohoka ibohero harimwo na dosiye y'ivyo yobazi ku rupfu rwahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Benshi barazi ko mu rubanza rw'uyahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenge Bunyoni ubwo ariko araburanishwa iki kibazo cagarutswemwo ndetse kinajanwa mu mwiherero. Ivyo bavugiyeyo ni ibintu vyinshi tutabashije kumenya. Gusa iryari nuko hajemwo n'ivy'umupfumu wa president Ndayishimiye vyavugwa yuko ari nawe yoba yarahawe ishano ryavanywe mu gihugu ca Tanzania nkuko vyatangajwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika kugira ngo arihereze uwahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kuko ngo yishikira mu biro vyiwe. Ivyo akaba yarabihawe namwe mu bari bakomeye mu mugambwe CNDD-FDD batifuza ko Petero Nkurunziza abandanya akiri muzima. Kubijanye rero niyo dosiye Alenge Bunyoni yoba arasinyishijwe ko ataca azongera kubibaza ko tukanabamenyesha ko kandi kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri hagati y'abanyamugambwe ba CNDD-FDD injyane zivyutse iki kibazo cy'urupfu rwa Petero Nkurunziza ruzamwo mbere ngo na Reverend Ndikuriyo yigeze kugira ico ashaka kubivuga ko gusa nawe ngo bari bamuhitanye. Ivyo mukavyibuka ko vyabaye mu mwaka uheze muri nzero ubwo bari mu masengesho atangura umwaka CNDD-FDD. Ubundi reka tugaruke ku vyiyi dosiye. Hari kwigenekerezo ry'icenda ruhesha umwaka wa 2020 hafi saa 10 z'umuhingamo umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi w'ico gihe Prosper Ntaho Rwamiye nibwo yasumye itangazo rimenyesha abarundi ko President Pierre Nkurunziza yari yarayapfuye mu bitaro Hôpital du Cinquantenaire natwe turashoboye vy'Ikarusi. Kukijanye n'icisho mukuru w'igihugu ico gihe Prosper Ntaho Rwamiye yavuze ko President Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ruhesha umwaka wa 2020. Yavuze ko bukiye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza aranaganiriza abantu hanyuma kuwa mbere umutima ucura hagarara giturumbuka. Yaravuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera ariko vyose bikanka. Itangazo rya leta ryagumije ibibazo vyinshi mu Barundi. President Nkurunziza yaragwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara. None wa president wahagaritswe n'iki? President Nkurunziza yagiye akiri muto cyane ku myaka 55 kandi yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. N'urupfu rw'iturumbuka rwo barwaraje gute? Mu mwanya muto cyane mu butegetsi harakwiragijwe ibihuha ko President Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu batutsi bari bamwegereye cyane. Chef adjoint du protocole d'etat, chef de l'intendance du président. Ivyo bihuha vyahagaze kubera umufasoni n'umukuru w'igihugu bwiwe yasavye ko boreka kwambika barabizigirwa ba President Nkurunziza. Ayavuze ko kandi abo bari ko barabeshegwa ari bo nyabona bamujyamye ko mu bihe bikomeye. Urupfu rwashitse kandi umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru vya Kenya vyamenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje babasanze bafise coronavirus no kuvuga COVID-19. Ivyo vyatumye benshi bibaza ko na President Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere cy'u Burundi gikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. President Nkurunziza yapfuye inyuma y'imisi 19 gusa hato umusubizi wiwe. Varisito Ndayishimiye yarasigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora President Nkurunziza yatoje itegeko ridasanzwe rimwita Guide Supreme du Patriotisme imboneza y'amaho no kuvuga ko yari kuba nk'indongozi y'ikirenga nka ko bimeze mu butegetsi bw'igihugu ca Iran. Iryo tegeko ryamuye icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mu ibwirizwa shingiro. Hari ibibazo bihambaye vy'igihugu yogumye abazwa imbere yuko bifatwa nk'ingingo. Muri ivyo harimo ibijanye no gucukura ubutare. President Nkurunziza yari yategetse kandi Varisito Ndayishimiye abantu ategerezwa kugena mu mabanga ahambaye.
ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cyane na Nkurunziza. Muti none Nkurunziza yishwe niki? Uburozi canke coronavirus? Ese ninde yungukiye mu rupfu rwiwe? Hano ndagira ndabasangiza intahe nahawe n'abantu batandukanye kubera imvo z'umutekano, hariho abo tutaza kuvuga mu mazina. Hari intahe y'umugenzi wa President Nkurunziza. Uti Nkurunziza yaransezeye. Umwe mu banyepolitike bakomeye bari begereye cyane umukuru w'igihugu yagize ati: ku munsi wa mbere igenekerezo ya mbere ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 President Nkurunziza yarantumye ko naramwitavye mu biro vyiwe. Shitse hari icantangaje, ntiyanguye mu nda nkuko yahora bikora, no mu kwicara agiye kure yanje buke buke sinamukoze ko. Yambwiye amajambo atangaje cyane. Yambwiye ko ampamagaye kugira ngo nshimire ivyo namufashije. Yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemwo, hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazosubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira ko igihe kinini. Mu bisanzwe President Nkurunziza yaragisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva rero impamvu ari kunshimira ataraheza gutwara. Ivyo kunsezera vyo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko vyagenze. Nitwigeze dusubira kubonana, mu ndwi imwe gusa yarapfuye. Ivyo ndavyiyumviriye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Hakaba umuganga w'Ikarusi uti ibipimo vyerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko twarabonye n'ikindi kintu tutatawe ico arico. Twaragane n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa President Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagawe gutabara Nkurunziza hejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca kure. Yagize ati: "Je ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure, ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo cyo guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur, carazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitana nkaja kwihagarika, nkaja koga tankomanzi. Umaze kwambara respirateur waca wumva umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakiza, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone." Ndavye uko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze, numva bihoye cyane n'ivyabaye kuri ko bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo y'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 yari yumva ameze neza, akanavugisha abantu. Ariko nkuko navyumvise ico bamwambitse cari gifise akagozi kagufi cyane, ntiyashobora kwiyunguruza cambaye. Aho kuwa mbere mu gatondo President Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, aca arambura kimwe kimufasha guhema, agenda mu cyumba carimo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba gwaremwe, bagiye bumva urwamo ngo gi umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kirya cyuma kigufasha guhema mu minota idashika n'itanu n'itatu, oxygen iraguheramwo yose. Iheze rero ucikana ubwo nyene, niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira, barashikaho aguye yaramaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niyo batuma ko vyihuse umuganga w'umuhingi Bujumbura banamuhindege yakajugujuga imujana Ikarusi. Ashitse abonye ko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati: "Mushikiranganje, ko we uri muganga ntubona ko umuntu acikanye kera? Mushaka mu muvunagura imbavu ngo muriko muramufasha." Aho rero hari hahize amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Tijewe ndemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi sivyo. Uwundi twaganiriye nimwe mu bahinga bakora mu vyo gupima ingwara mu laboratoire ku bitaro vy'Ikarusi, natwe turashoboye. Aho yagize ati: "Twego baraduhishije umugwayi wari we. Ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cyane, kuko bari bamuhebeye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajejwe umutekano benshi, vyari ibintu bidasanzwe. Ariko kubera ari ibitaro vyari bisanzwe bivura abakuru, ntitwashoboye kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzana ibipimo vy'uwo mugwayi ngo tubisuzume. Vy'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turapima twarabonye ko amaraso yiwe ari mu ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu ngo cari muri ayo maraso ni igiki." Ikindi cyadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko vyo ntaco ndabizi ko kuko sinakibonye jewe. Inkuru ivuga urupfu rwa Nkurunziza benshi bayironse isa 8 aho kuwa mbere igenekerezo yo 8 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Niyo nkuru benshi batinye kuvuga ko
watanze iyo nkuru yari ukorana na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Uwo munsi nyene ku mugoroba bamwe bahawe ubutumwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu nawe nyene avuga ko bamaze no kuva ikarusi kubera ko umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD yatanze ubutumwa bukeye mu gatondo ka kare ati n'ikiziga ciwe caraye muri morgue Nkurunziza ntakiri muzima. Izo nkuru zari zitangaje kubera ubutegetsi bwe bwagoma buhakana ku mbuga ngurukana bumenyi cari gimfungu cinshi. Bukeye bwaho kugenekerezo y'icenda ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yaravyubahutse kuvyandika ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Hafi saa 10 z'umuhingamo rero niho Prosper Ntaurwame yahava atangaza urupfu rwa Nkurunziza. No kuvuga ko haciye amasaha ashika 30, no kuvuga imisi, no kuvuga umunsi n'amasaha 6 leta itarabwira abarundi ko mukuru w'igihugu bafise. Hakaba kandi hari n'intahe y'umwe mu bajejwe umutekano nawe yashikirije cyane kuri urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise kandi ibinyegezwa bikomeye. Hari abari bajejwe umutekano wiwe cazira kwabura n'umwe muri bo abari hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abo ni nka Colonel Ndundi yarajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu, hari na Major Noel Banyenza ko yarajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Icantangaje ni ingene ujya wa gatandatu igenekerezo wa 6 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza yari Ngozi bose bakaba bari Bujumbura. Ngo ni nyifato bagize zitangaje uwo munsi sinipfuza ko uzobivuga ubuvuba ariko ni vyiza ko bimenya nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Nkurunziza abazoyakora ntibaze bareke gutohoza inyifato z'abari bajejwe kumucungera uko bigenjeje hagati y'amagenekerezo ya 6 n'igenekerezo ya 8 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020. Vyaraboneka ko bari bamuhevye kandi ko hari ikintu bari bazi kiza kuba. Kubw'imvo z'umutekano w'abatanze inkuru hari ivyo tudashimye kuvuga hazobaho igihe ciza cyo kubivuga. Nkuko biriko biravugwa Bob Rugurika we akaba yaravuze ko Nkurunziza we yishwe n'isumo yahawe n'abamwegereye. Isi nkuru yibanga kuko umuyobozi wa RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Bob Rugurika yaremeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumo. Yaravuze kandi ko afise ivyemezo bikwiye aranavuga ko iyo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyengeshanyije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Nkurunziza ari ryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa General Bunyoni iyo hageze kuburanisha General Arengiyome Arengiyome Bunyoni kushaca kugeragaza gukandagura Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe mangetengete. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza ivyo Bob Rugurika yavuze. Hari banga rikomeye ryabaye mu rubanza rwa General Bunyoni na cyane mu gihe cyose yaboranywe mu mwiherero. General Bunyoni yaba ariko yagirizwa ko yarondeye umupfumo wo mu rugi yamwicira Perezida Ndayishimiye. Uyo mupfumo ntigeze atumwa ko mu butungane mu gihe we anemerera ibijanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Muti bimeze gute? Twarivuganiye n'ufisi ibanga ry'uyu mupfumo kandi benshi baramaze kuvyandika ko ntidukekeranye rero ko bimwe mu vyo dufise na Sena ritabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Ntikazwera batazira muhuzi kugira ice Perezida Ndayishimiye yakoresheje uburozi. Ariko Senare ntiyemera gushira habona ukungena umupfumu wo muri komine Butangazwa mu ntara y'ahahora yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Mbega yo bari umupfumu asanzwe akorana na Ndayishimiye ku buryo bimworohera kumushikira. Senare ntigeze yemera gushira habona imigendanire yoba yariho hagati ya Emmanuel Ntikazwera na Perezida Ndayishimiye. Senare kandi ntigeze yemera no gushira habona impamvu General Bunyoni yemeye ko Emmanuel Ntikazwera afise ubushobozi bwo gushikira Perezida Ndayishimiye. Gusa makuru dufise akemeza ko Emmanuel Ntikazwera yemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene akemeza ko ubwo burozi yoba yarakoresheje bwavuye mu gihugu ca Tanzania. Bamwe bati twibaza ko mupfumu Emmanuel Ntikazwera yoba yaribeshe kugira ngo hafatwe Bunyoni. Ntaco turabizi ko. Yamara tuguma twibaza impamvu Sentare itigeze irengutse uyu mupfumu. Tukibaza impamvu umuntu yemerera ko yari kwica Perezida Ndayishimiye akanemera ko afise urara mu rupfu rwa Nkurunziza wenyene atigeze akurikiranwa. Ese ninde yarakingiye uwo muntu yemerera ivyaha bikomeye gutyo kose? Ni ikibazo benshi bagiye baribaza. Muti rero ninde yo barungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Hariho imigwi myinshi yari yanka Nkurunziza haba mu bahoze bagendana muri CNDD-FDD haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza ko Nkurunziza apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwe busa n'ubuheze, yapfuye hamaze gutoga umusubirizi wiwe. Muri ico gihe rero batavuga rumwe n'ubutegetsi na Nkurunziza ntaco ari gutuma aribo barondera kapfa.
uyo musubirizo wa Nkurunziza ngo ntaragiye koroherwa na gatoye kuko President Nkurunziza yasa n'ugiye atagiye imboneza y'amaho President Nkurunziza ngo arafise ububasha atawundi mu bahoze batwara Burundi yigeze agira. Benshi rero bakavuga ko mu mwanya wa mbere hari n'amasezerano yagiye arakurikizwa nkuko tuzobigaruka ko mu yandi makuru yacu, ndetse n'ibindi byinshi vyagiye biravugwa cyane cyane ku masezerano President Nkurunziza baragiranye na President Ndayishimiye. Tuzobageza ko ku munsi w'ejo ku muhingamo isaha 9 z'umuhingamo vyose ntimuzocikanwe. Ni mu gihe mu yandi makuru hari ibindi biriko biravugwa kwisi hose muri rusange haravugwa urupfu rwa Chuck Norris. Reka dusangire ikiyago n'abakiri bato. Imwe mu nkuru ziyagwa muri no misi ibiri nijanye n'urupfu rw'umukinnyi wa filime Chuck Norris yasandavye higeje kugerekerezo 19 ntwarano uyu mwaka wa 2026 ku myaka 86. Ubwo abakiri bato iri zina hari ico ribabwiye. Mu mpera za 80 ntango ya za 90 hari abakinnyi ba filime bantu benshi baba bazi. Hari abagabo bane babice bigacika muri iyo myaka. Harimwo Chuck Norris mu mafilime nka Delta Force canke Missing in Action, akaza Sylvester Stallone yarazwi cyane nka John Rambo, akaza Arnold Schwarzenegger twakuna muri filime yitwa Commando ndetse na Van Damme. Utazi filime yabo bantu womengo ntigeze abaho mu bihe vya kera. Baboneka ari abagwanyi badasanzwe, maze bamwe mu runganwe rwacu bagatangura kwiha amatazirano yabo, ukumva Colonel Desire Uwamahoro yitazira Rambo. Hari n'umwicanyi akomeye mu iperereza rya gisirikare yita Braddock. Colonel Braddock yari izina rya Chuck Norris muri Missing in Action. Ayo mazina bayakuye mu mafilime baravye ico gihe. Hari abandi benshi cyane usanga bafise amatazirano bakuye kuri abo bagabo. Biragoye rero kubwira abakiri bato ingene twebwe twara abafilime mu myaka y'ubuto bwacu. Nta YouTube yabaho, nta telefone ngendanwa zabaho. Mashuri yisumbuye twaba dufise televiziyo, iyo nayo bayongera ko cyo twokwita magnetoscope. Twavuga magneto. Iyo magneto niyo twashiramwe ibikasete binini vyitwa VHS, maze tukabona filime. Nukuvuga ko twese twarabira hamwe filime imwe ku wa gatandatu ku mugoroba. Ubushikiranganje bw'indero nibwo bwarungikira amashuri ayo makasete canke ugasanga hari mwigisha w'umusirimu azi kuja kurondera izo kasete akazizana. Abigisha nabo nyene twarabira hamwe filime kuko nta televiziyo baba bafise mu nzu zabo. Niyo mpamvu wasanga urunganwe rwose rwararavye amafilime asa. Mu mihana y'ifisi Bujumbura no bisagara warasanga hari abantu bake batunze televiziyo na magneto. Aho rero ikibano cyose cyarashoboye gukoranira hamwe kije gusangira filime. Hariho na filime zaca kuri televiziyo y'igihugu Bujumbura ho barabona na televiziyo ya Zaire. Ubundi buryo bwo kubona filime bwarukuja kuri sinema Cine Cameo Bujumbura. Hari abantu hari ahantu hambaye cyane canke kuri Sesinga mu Ngagara. Abanyagihugu ba ruguru vyarashika radio na televiziyo vy'igihugu gategura mu karere kanaka kajana ivyuma vya sinema maze kabereka filime. Ivyo vyabera nko ku kibuga c'umupira w'amaguru kandi vyaba mwijoro. Vyaba ari ibintu bidasanzwe. Abantu bamara iminsi bikugura. Ndacibuka umunsi wa mbere nabonye desi anime yari Tom and Jerry ku mpome z'ibiro vya commune Makamba. Home ngo turiko turabonekegwa. Ikindi gihe batweretse filime y'ubuzima bwa Yezu canke Yesu Kristo. Anige batuzana igikino ninde n'ibintu vyaduhuza kandi vyaturyohera, biragoye kubisigurira ugwaruka gubu. Kubakunze rero bamumenye Chuck Norris niwe rero yaraye asandavye. Turahojeje abitazire Chuck Norris canke Braddock aho bari hose. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu. Fyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tujucekanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure biriko biravugwa mu bisata byinshi bitandukanye n'andi menshi turiko turabategura tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Muri aka kanya tubabwiye ku vy'urupfu rw'uwahora ari umuhisi wari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ndetse kandi mu mwanya uri imbere turaza kubageza ko na byinshi bivugwa ku binyegejwe mu rupfu rwahora ari umugenerali Adolphe Nshimirimana. Imana iba hezagire.